Rekana kile kintu cyatangoye gutirya idea bijya bintu ngo umukubito ngo be uvuga ibiki ni byinshi kundi ni byinshi umukubito umuvuturo umutaturo umumomoro byavuye kuki bijya n'ibintu binza mu sino ni bon urameze neza uko iminsi terigena nabona ibintu biguma bitera bimera fresh iyo uvuze biguma bimera fresh ushatse kuvuga iki je twayiruka umenga urirabura nkanje ariko akayobe kaje rero bagira bazane mukorogo ndagusabye ikigogo vuga ishku ikintu numvise jewe ikintu numvise nuko umuntu yisiga mukorogo oya sinavuze ko ari mukorogo ariko akayobe kaje gira ni klima hamaze imisi yakanye Scott nabeshi nawe yaravyemeye Scott sinzi abega Scott we mko murababesha iyo ni efe ya franga namerari bakunze Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni Rukundo Ange Minoche namuse interview ndamuzise umuririmbyi sumu ntacapa sumuke ahantu menyesha makuru TV online ni radio tugatuyage kubatamunzi ndi bazashaka kwivuga kwanza tumuramutse urameze neza je ndameze neza abamizirima bavuga ngo alhamdulillah hama nanje nkavuga ati ibintu bimeze neza hama nawe nisere kumeze neza n'abadukurikiraniza ko meze fresh kuko mumeze neza tuba tumeze neza Boga minori. Safi sana. Ni Juste Gael black man. Ni jisho ni black ngrawe ko maze kwirabura. Rouge. Hakumbye sikari jaune. Oya ini problème nagize nahejeje koga cyasanga isabune yangiye mu maso. Canke nturajyama kuveje. Oya ni isabune yangiye. Ego. Sino ni bon urameze neza. Uko iminsi terigena nabona ibintu biguma bitera bimera fresh iyo uvuze biguma bimera fresh ushatse kuvuga iki je twayiruka umenga urirabura nkanje ariko akayobe kaje rero bagira bazane mukorogo ndagusabye ikigogo vuga ishku ikintu numvise jewe ikintu numvise nuko umuntu yisiga mukorogo oya sinavuze ko ari mukorogo ariko akayobe kaje gira ni klima hamaze imisi yakanye Scott nabeshi nawe yaravyemeye Scott sinzi abega Scott we mko murababesha iyo ni efe ya franga namerari reka tubandanye muri uyu muga wawe ndashaka kumbwira gute washatse kwiyumva kuko ku radio urabizi urakunzwe umukubito ibi kwanza rekana kile kintu cyatangoye gutirya idea bijya bintu ngo umukubito ngo be uvuga ibiki ni byinshi kundi ni byinshi umukubito umuvuturo umutaturo umumomoro byavuye kuki bijya n'ibintu binza muko nyene naje sinzi aho byatanguye ndi mu quartier nari niga mu mwaka w'10 kuri Sengagara kuri ene amajambo nyene nk'ubu je hari ibintu binza muko nyene amajambo akaza mukubito ku bantu batakizi umukubito kivuye muri vuga gukubita kivuye muri vuga gukubita mu gifaransa ngo ni gute irivuga mu gifaransa ya ni gute ni verbe hamejungana mu gifaransa nayo uciye bitora nawe nurafise atano kw'icumi none byavuye ku ishure gute wacifata n'ikiganiro cyawe umwanya nari ndiyo nari mu 10 ndavuga ati umunsi umwe nzogira aga projet kitwa kunuku byari biganiro bibiri cyari citwa umukubito hano n'ikindi citwa ngira samedi citwa Sararena Risho sasa rero umukubito cyabize uko nyene hama mu nyuma hacaza ama formation y'ibintu vya journalisme vyabere ku centre jeune Kamenge byari byatunganijwe na Deutsche Welle ni shiramo y'abadagi ama turagera ama formation baraduha certificat hama muri ama formation byari byanditswe yuko tumara amezi sinzi ko ari 1 mois et demi canke abiri turi kuri Radio Colombe bariko bara tuko tura pratique ivyo twize hama rero turaja muri radio turashika turabandanya mu nyuma babonye ati hamukubito sinari bwatangure nari nashikiye mu kiganiro ibiganiro nka bitatu nari muri stage hama mu nyuma rero baravuga ati tubona umenga bose aba stage ndasaba stage ndayihejeje bacambwira ati iyongera kwize za 6 mois ntazihejeje
arambwira ati bona gute tugushize muri ubaye mu benevole ndaho mu benevole ha mu nyuma rero cha mu musangwa nuko vyagenze ariko inkuru y'umwana isubira inyuma meje stage niyo nace ndatangura ku misi ya mbere zarashama kantu ka yari narifise ibintu nyene vy'wanje nyene gusa narabona ko mvuze ikintu nk'ico canke nkazari ico byo biganiro bitari bimenyerewe ntibishoka bikundwa canke vyongora naza ndiyiba narinzi ko umushefu wanje tous les lundis hawe yabafatiriwe yabagiye mu bindi urabona abantu baraja gusenga cyangwa kaja mu bindi rero haza ndashiramo ari ibintu bakunda kuvuga maternité d'antenne aba ari animation thématique ayo animation rero nange nkaje nishiramo ivyi wanje nkaje nshiraho ya mateme na vya bindi bijanye n'ikiganiro hama mu nyuma rero turabandanya mu nyuma rero projet ndayizanye mu nyuma biranagorana ariko mu nyuma ndashima Imana nshimira n'abayobozi ba Radio Colombe n'ubuyobozi ba Centre Jeune Kamenge ko nabwaremeye ico kiganiro nkaca nivuga ati haleluya nawe uvuga amen. Ni ibintu bitanoroshe n'abakatolika n'abakatolika ariko ntibambaje umukubito icyo bisigura cyangwa kirakuyobera turabandanya umukubito uratanguye kubera iki washatse ico terme umukubito wambwiye ni bivuye mu gukubita sivyo ko washatse ni mu muziki kuko utiyumviriye ubishire mu bindi vy'ibintu ibiganiro bari vyinshi ku radio kuko washatse ubitumbereze mu ziriya nzira icyambere mbere nuko sinabisiguye neza umukubito aranabivyimvira vyinshi bivuye mu bivuga gukubita twafashe umuziki ikintu muri rusange umuziki muri rusangi turaba ibintu vyiza bikubita sinzi kurabona ingoma barayikubita rero kugira ujya son y'umuziki iboneke ujya bambe ujya ingoma zumvikane zose kujya uvyumva ujya wimbera kagira bose habaye gukorana abantu batatu sinzi ko bavugije ingoma je narazivugije hari inkiranya ijya ibiri imbere haba hariho igishikizo bajana nawe haba n'iyindi bita iyo gukokera bazita ishako nizo zumadita uravyumva rero twere dufata uwo muziki nimba ari zuke nimba ari iki ibintu byose bikubise neza vyuno muziki w'abarundi byo muri entertainment tugaca dushiramo urazi ni ikintu cagutse gashiramo n'ibindi vyinshi harimo mankina n'ibindi vyinshi cyane impano murazi ko ari nyinshi hama tukabishira hamwe bigaca bitanga ikintu gikubita nk'umukubita afani ibikubito oya ibikubito urumva ibikubito bisanzwe ibikubito urumva byo ntiba vyikwije ariko byo bitanga ikintu kimwe bitanga ikintu ciza gusa ndashaka tubwire impamvu nayo yatumye ugenda muri ibi vy'ama TV online ndashaka kuko uri umuntu waje beshi iyo baje bavuye ku radio ico usanga bakora nka kwa kundi ko ku radio mugabo wewe urabishoboye vyose vyagenze gute kugira kwanza ugira iyo idea yo kuvuga ati ngize TV online nanje yavyo shobora gushikaho bigize je TV online nayigize kubera premièrement radio jengorerako yumvikana intara zitatu yumvikana Bujumbura Mairie Bujumbura Rural n'izine Bujumbura Mairie Bujumbura Rural Bubanza hamwe na Cibitoke hama nkaba mbona ko udashobora gukuvra turo territoire sasa ndabona ati birakeno yuko nabo abantu tudashikira bari kure tubashikira cyambona yuko YouTube ishobora kumfasha kugira gishike bishikane vya biganiro vyanje hari no seulement birabifasha mais aussi ni ikiba nk'ikintu kimbikira amarchive ku buryo najeho nyene nihoze ikiganiro nkavuga ati yego nivyo mu radio tugerageza tuyumviriza ikiganiro cyose kiraba enregistré ariko ndavuga ati cyashikiye abantu kirarenganya Burundi niki ariko ndashobora no kuraba inyuma y'umwaka canke imyaka ibiri ntivuruze cyane aho ndaho ngeze hose nkaraba ati eske iki gihe jewe ingene nakora ibintu vyari bimeze gute mbega ubu nasubiye inyuma mbega i step ngeze ko igikurikira cyo bari giki biratuma najewe bituma mbana nyamenye icondi nuwo ndiwe hama nkashikana n'ibikorwa mvabwenge vy'abana bigugu kuko l'essentiel nuko abantu bashikirwa bamenya yuko abarundi hari impano nyinshi bamenya ko mu Burundi abarundi dushoboye bamenya yuko mu Burundi uburundi bufise abantu kandi umurundi yubaho umugane wawo wundi yego
hari ukuntu kenshi abantu nka bamwe bwe mwagize amaformation mu bintu vya journalisme bakunze kuvuga ngo twebwe dukora ukuntu donc nitubaha ivyo dukora cyangwa tubikora mu nzira zitari nkamwe bwe mwagize aya maformation wewe ni nkande muri twebwe ama TV online ubona ati uyu oye we waragerageza cyangwa uyu yaratumye nshobora kugira kaide ko kuvuga ati nanje nokora je kimono kubwira mwese umwe wese arabikora kandi abikora uko avyumva kandi nibaza ko umwe wese uko yobikora kose naho bamwe bamora numva ngo nakarondera views cyangwa ibikini bi we ntirondera views duhagaze we ntirondera views jewe views cerekana ko ikintu cyashitse mu bantu mba nkeneye ko ikintu gishika mu bantu kuko views itabonetse n'abantu niyo bayabashikiriye rero mbandanya aho naringejeje jere ikintu nagomba kukubwira nuko umwe wese akora uko abikora kandi abikora neza kandi mwese umwe wese arafise agatushe yazanye aho warazanye akantu ko muri quiz ka bien ugasanga umuntu aramubajije akantu tureke n'ivyo biratwenza abantu ariko biranabigisha urabibona hari naje ndakubwiza ukuri nka CDC narinze cyo gisigura mu majambo yose uravyumva ni ibintu byinshi mutwigisha hajya uwundi arazana ibindi uwundi akazana ibindi uwundi akazana ibindi byose rero nibaza ko ari ikintu kije kuzuzanya hama ibisigaye navyo umwe wese nivyo umwuga ntushobora gutakara akaranga k'umwuga ifoko tugakomeza nibaza yuko umwe wese ariko arameliora kuvyo ariko aragira kandi ndazi yuko uno munsi asumbe jo aheze nizera ko nejo tuzoba dushitse Imana yadushikana hazosumba uno munsi tugeze reka tugushimire cyane urakoze kuduhaye umucyo kutuntu duto twari dufise ko ibibazo bimwe kuvyerekeye umukubito umuvuturo ico ni gishasha nzanye umuvuturo girahari umuvuturo mumomoro mutaturo urakoze cyane Juste Gael asante ngo niwambajije ibintu byinshi Bwinda gusavye umbwira ibintu warushaka ko ndakora niwambajije ivyo nkunda niwambajije ivyanyoheye muri no mugafanda nkibushikamwe nk'ivyo nibibazo bukwiye kumbaza ndashaka niwambajije hari ibibazo gabo bukwiye kumbaza biba bikeneye yuko iyo ukora ino journaliste mugenzawe umubaza kugira wumve yuko iyo ntango iyo nturire musoma hamwe ari iyo micro muyumva kumwe hariho kimwe cya checking interest ibindi naco ivyo ukunda n'ivyo wanka ariko ndashaka kumbwira ugishika muri ibi cancanze ya TV online kuko ivyo radio ndibaza ko watangoye imbere ndashaka kumbwira ibi vy'ama TV online ugishika ni giki wakunze canke ni giki wagaye umbwire muri bikora no muri twebwe dusanzwe dukora bimwe je kintu nakunze cyambere kamere kuvyo nakunze ko nditwa matuvuga ibintu bibi imisi yose je kintu cyambere nakunze muri ibi bintu nuko biraryoshe kubona nasanze premier ibi bintu abagenzi bacu so babira ngujya ngo murabana mu quartier ngo musokera mu kabare kamwe ebwo barahara ariko numwe kwijana vraiment kandi kindi naco iyo ukoze ikintu ciza muri ibi bintu urumva ko ari ikintu kiguhimbaye nk'ubu rafo passe twarakoze ka emission ka Kalimba Bell arankontakta abantu bangati woshobora kuduconnect bikini biki ndumva nyene ko je ari ikintu cyafashije ndumva yuko naho ntatanze ama miliyaride ariko le message yabaye passé yarenganye hari abantu bazi yuko bamenye yuko hari umurundi ababaye yigeze kuririmba akeneye gufashwa n'abarundi na cyane abaririmbyi mpamagarana kano kanya abantu bose vraiment bayego vraiment hajya nguyo ngufashije uri mu ngorane ubikije Imana badufashe bafashe uburundi Karim Babel ntutinye ngufise igihumbi canke bibiri hajya uguhaye muri bikazo guhano muri vyinshi naguciriyemo gato nko ku bantu baba bari ko bara iyi video bari hanze donc batari ngaha mu Burundi nubuhe buryo bwo gufasha Karim Babel inimero zirahari zo gufasha Karim Babel zaba izo kuri account ndibaza ndaza kuzibaha ngira acacikisha kaje kanozeye zirahari kandi baza ko ari ikintu ciza cyane nibaza ko namwe gwa ama TV online yandi ndazi ko mufise umutima ngira rimwe na rimwe umwanya turazi kugoye muzogikorera ko cyane kuko ibi byose dufise nibihera gusa none uwe ufise imyaka ingaho ufise imyaka ingaho
sawa irarenza 20 na no gifise imyaka nk'itanu ntiwumva umuntu ari afise 20 na kumenga arakuze cyane ariko ufise 20 na urumva umenga umenga uracyari mushasha no ku myaka 50 rero uzokumva umenga ntiharagera kugenda uravyumva ubuzima ni buto cyane ni hamwe nyene isigoye kimwe no wabwira nuko umwanya tumara kwisingana ni muto cyane ubifise namufashe haba mu vyiyumviro haba mu maboko ama no murunda kire kabisa kuba ariko baradukurikirana byo ari ryambere mwumvise Karim Babel turabemere gucishamwe video yerekana ivyiwe ingena gwaye byose kugira muronke n'ingene ushobora gufasha ashobora kuronka na numero ashobora kurungikako kandi murakoze cyane ndagushimire Minushe shimira Magic TV shimira Scott ari inyuma behind the camera mu Rastaman yakuye kwidred gusa sinzi ko umuntu yakure mu Rasta yakuye kwidred wabwita mu Babylon Braza guri Babylon urasigere kera twacha tuvuga kera tukiririmba biruve mu rap narifise indirimbo yitwa Babylon hoshi ako ruzimye kamera man uravyumva ama ndabashimire shimira Magic TV shimira abantu bose bakurikirana no ma TV adabadahengejanya kugira ngo baduhe support ibintu mukora inguvu dufise inguvu Magic fisi inguvu mukubito fisi inguvu TV zose ziringa zifise nimwe muziduha kuko yawe dutamba twirorera ndazi tuba twarabihevye rimwe na rimwe hari igihe umuntu akubita views nkeya kamenga aracitse inguvu ariko mu gatondo wibutse yuko ari banga nibango ryawe ugahaguruka uvuga ati kumbure nije bihagazeko nabahaye ivyo badakeneye urumva rero ndabakengurukire nizere ko nikindi gihe muzosubira kuntera iriteka kuri ubwo uzosubira kudutera iteka asante sana Minushe merci sana namwe murakoze cyane merci beaucoup ku mwanya wanyu ciao ciao